neza ariko mu byo umukinyi bitsa umwongereza bita Jude Bellingham amaze gukora muri equipe ya MADRID nivyo reka rubaka ubu nivyo reka aratanga mu kibuga birasa ko Ninde umukinyi bitsa Arda Guler kubera ko amurusha izina meshere za minimwe igico kintu ubundi bwana Robert uvuga urayivuga uko kuvugana uvuga ngo no mu nzira nziza cyane ubwanje uwitwa Jude Bellingham kuri no musi muri equipe ya MADRID ikintu kiza kuko kiramufasha nivyo afise localité afise ukuntu yoshobora kuba wanashaka ikintu cha pressing arazi kurekipera imipira arazi gutanga assist ni numukinyi wanashaka ashobora kuzagatsinda n'igisindo ariko no muzwe rukaraba Jude Bellingham twabonye muri equipe ya Borussia Dortmund Jude Bellingham yaje muri equipe itwara Madrid turibuka neza yuko n'uwitwa Carlo Ancelotti yavuze ngo natakwiza ibitsindo 10 ndaza kuba mpagarika ivyo gukina umupira nakovye kumenyereza mu mugwi witwara Madrid. Umusaza yarafise ico amaze gutegura ku mukinyi ndetse no kumwubakamo. Yes. Uno musi rero kadukuraba kuko uravye na systeme banakinamo kiyagihe bakina 4-4-2 no kuvuga ngo Jude Bellingham yakina nk'umufonef inyuma kuko ku ruhande ari witwa Rodrigo Goes urundi ruhande baca bakinisha izina rya Vini Junior hama wamukitwa Jude Bellingham nabo akacaza kina nko mu mugongo habo kweko bamaze kubona ko bamaze gutakaza izina rya Kamusta Benzema batakaza n'izina rya Uno Jose yanagiye ava wanashaka uno musi reka kugaruka ko bwana wanashaka bwana Robert ikintu coza kuba cerimina neza umwana itwara Dagire kubera ko atarandika izina kubera ko hari ibintu bimwe na bimwe ataragira ko umupira w'amaguru kugeza muri kano kare kuko witwa Jude Bellingham bamukuze muri equipe itwara Madrid bavuga ngo turazanye umukino uvuga ngo w'umugrand joueur bamuzanye wa mukino uvuga ngo amaze kugira ikintu cyo karashikako atari wa mukinyi aje kuba yirondeza mu mugwi itwara Madrid kuvuga ngo Jude Bellingham yaje muri Madrid cyo kimwe n'uwitwa Kylian Mbappe cyo kimwe n'amazina amaze kuba yandika amazina akomakome nka wa mukino uvuga ngo amaze kuba atsinda ibitsindo mu mugwi kanaka hamamaze mu grand joueur ariko bitandukanye n'izina ryitwa Ardagire bamuzanye bavuga ngo n'umukinyi aje kubagerageza ko zokina ivyo yitwa Luka Modric mugenzo baje kosoka aje nuvuga ngo baje kwa mwubakira ko mu mugwi wa Madrid uno munsi cyo naje kugaruka ko kivuga ngo ugiye kuraba ubushobozi bwa Ardagire na Jude Bellingham genda urabe mbega kuno munsi izina rya Ardagire mu mugwi witwa Madrid nacho Maria mu mugwi wa Madrid ko twabonye Kylian Mbappe aba mwiza mu mugwi wa Madrid afise witwa Ardagire kuno munsi Ardagire bwana Robert na Houston n'umukiya ashaka kuba aguterera amakufra akaratsinda niyo kufra n'umukiya ashaka kuza gutera amakorone agatera ama assist meza kuko turibukanye mu match kwa AC Monaco umwana yitwa Ardagire niba batsinze ibitsindo cyo kuri bitandatu kuri kimwe hari uruhara rukomeye cyane rw'umwana yitwa nde Ardagire mu mugwi witwa Madrid Jude Bellingham n'umukinyi mwiza turemeye neza n'umukinyi akina pressing n'umukinyi aza gukina n'abandi bakinyi mugabwe kuraba wa mukinyi aza kunywana na attack equipe ya Madrid tuza gusanga Ardagire ari imbere y'izina ryande ry'umukinyi yitwa Jude Bellingham nivyo Jude Bellingham n'umugrand joueur n'umukinyi ashaka gutsinda igitsinda n'umwanya mugabwe kuraba je kubwe wanje kuma match amwa kuko uno munsi barakina La Liga uno munsi barakina Champions League ni naho basigaye kuno munsi uno munsi novuga ngo buje kubwanyu uno munsi hari ama match amwamwe mu mugwi wa Madrid ategeza gukina Ardagire hari n'indi ma match novuga ngo atezuza witwa nde Jude Bellingham ayo ma match naya uno munsi mugeze mu cakane giciri canyu burya Ridiki ntanaguciriyemwo bategezwe kugabura inkino canke bogera umumenyeza Arbeloa yogerageza gukoresha umukinya abona kai karitwara neza muri ico gihe kuko si bihe vyose Jude Bellingham na Ardagire bazokwama ari beza bose naho nyene agomba question nziza cyane naho nyene agomba sigura kato nikiza gose kabisa nagiye kerancanga burya nadusigurire mbega hagati ya Jude Bellingham na Ardagire hakenwe ko bogabura inkino canke hakenwe ko utitira mari titirere aho nyene niho nagomba kudugira nuko mushaka ko mutebwaho vumbe mugabo nta kibazo hashikere twumve uno munsi ni nayo mpamvu ko ndavuga ngo kuma match akomakomeye yego mu gice cya kane gice cya nyuma hamuza gura equipe yitwa Paris Saint-Germain
hamuza gukina ekipe yitwa Arsenal, azi Bayern, hamuza guhura ekipe ya Bayern Munich, Ego. hamuza guhura n'amamatch akomakomeye. Harageze igihe rero ukirisha izina ryitwa nde Jude Bellingham. none nta gihe muri izo match nyene witwa ko zikomakomeye Ardagire utanga performance nziza cyane gusumba na Jude Bellingham. gato bwana Dike reka nagusigura ikintu kimwe. Inzu bita Madrid sibwo bwa mbere itunze abakinyi kuri poste bisa nkaho urugero rugomba kungana, siko twarabonye umukinyi bita James Rodriguez bakimuzana ekipe ya Madrid, umukinyi mwiza ateye ubwoba ku nimero 10, siko ariko uwo hasanze asanga Luka Modric amurusha no kukibigwa n'indi maze kubaka muri ekipe ya Madrid, ahita umusore abarojete. Ariko se kura mu buryo bwa performance gitsanga muri n'umukinyi mwiza nawe agiye mu kibuga garagaza urugero rwiza, ariko yisanga izina yitwa Luka Modric riramurusha izina rimuruta na performance nziza gutanga muri ekipe ya Madrid. Yego kuri Jude Bellingham ukivuze neza ku nimero 10, reka nsurinye neza ku nimero 10 Arda Guler aramurusha Jude Bellingham cyane, kuko Jude Bellingham n'umukinyi mwiza ku nimero he. ariko bwana Robert nanaguciriyemo wowe uravuze ati Ardagire arasumba nimero 10 ubu no mukinyi Jude Bellingham. Ngomba rero ntandukanyirize ubushobozi Ardagire afise urakoze cyane asumbye Jude Bellingham, kuko sinokwemenya neza na neza ijana kwijana yuko Ardagire asumba Jude Bellingham mu gihe utabinsigura. Urakoze cyane. Ngomba rero untandukanyirize ubwiza bwa Ardagire kuri nimero 10 ndetse n'ubwo bubi cyangwa ubwiza bwa Jude Bellingham muri rusange. Urakoze cyane. Inimero 10 akina gute? Inimero 10 bamwita akora ikintu kwita playmaking role. Nuvuga ngo ukora akazi ko gufasha ubusatirizi kukina no gutsinda. Ntukamaka nimero 10 bibaye ngombwa no gatsinda, siko nukuvuga ngo Arda Guler no mukinyi afise izo karite zigakora zibiri, swat Arda Guler agutsinda cyangwa agatanga assist nziza. Nuwo ni wa mukinyi afise capacity yo gutanga assist kumusatirize ku mpande akaza gutsinda gitsindo, cyangwa Arda Guler afise niyo capacity yo gutsinda gitego. Ariko Jude Bellingham ameze gute? Jude Bellingham n'umukinyi mwiza ku nimero 10, ariko ikibazo cya Jude Bellingham si mwiza mu kakazi ka nimero 10 sikakora. Nuvuga ngo mu buzi bubiri bwa nimero 10 gutanga assist no gutsinda akora akazi kamwe konyene ni gutsinda gusa. Ariko twongeye tugaruke Jude Bellingham twabonye kuri Mutama Carlo Ancelotti siyo tuko turabona no munsi. Urakoze cyane nukuvuga hono nukayiki hafu ikibazo cyabaye cyane. Ikibazo cyiza cyane bwana Houston. Jude wo kuri Dr. Carlo Ancelotti ni yakina nimero 10. Yakina fone siko yari umukinyi w'umu avant centre, ariko umukinyi yakinamwo yakina muri cyagiye equipe isa umupira yisanga muri box atawufise hagati mu kibuga niko yakina niwe 10 zakina ne Luka Modric, siko ariko tuvugana umusore ta Jude Bellingham bamusubije inyuma ku nimero 10 ni mwiza mu gihe gutsinda ibitego, ariko si mwiza mu gihe gukinisha abandi bakinyi gutanga ama assist go kubaka urukino biramugora. Ariko Arda Guler ni wa mukinyi ko mu buryo bwiwe ni wa mukinyi mwiza mu kubaka urukino, ni wa mukinyi mwiza no gutsinda. Ariko rero namanabwira ikintu kimwe, izina rya Marizina ugonzwe n'umugabo bita Jude Bellingham na ntamwe mwohurira na Jude Bellingham ngo mutangurane mu kibuga biragoye. Aho nyene rero Robert ni naho wanashaka je ubwana ariko nanadogira usigwa ibintu byumvikana kandi gose. Uno munsi turabizi ko mu muguri twara Madrid izina rya Jude Bellingham rimaze kuba twereka yuko ari izina ngira akamaro mu mugwi witwa Madrid. Ariho genda kuraba dufate ko kwa Xabi Alonso no kuri mu meze twa Arbeloa ugiye kuraba ubwiza bw'abantu bakije kuri babiri twa Ardagire Jude Bellingham uza gusanga izina rya Ardagire riza hejuru gusumba izina rya Jude Bellingham. Ni biharu no mwakire bigaragaza birabigaragaza. Yes. Uno munsi rero Arbeloa yarabivuze neza avuga ngo bivanye n'ivyo ndiko ndabona ku izina rya Ardagire n'umukinyi azoba umutitirere muri ekipe yitwa Madrid. Aho nyene rero wanze mu nyumvirize gato. Wanze mu ndinde. Sibyo gucire ko gatoya ku biharuro vya Ardagire kugira ngo nimba umuntu ukura musigura ati biharuro vya Ardagire arukuntu bihagaze neza gusumba vya Jude Bellingham. Nagomba gufashe mu kukunganira. Nagomba kunganira ibiharuro vya Ardagire ndetse vya aho ni sawa cyane. Uno munsi Ardagire mu nkino 32 amaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 3, amaze gutanga assist 14. Nuvuga ngo uruhaga ibitsindo 12 neza cyane. Jude Bellingham nawe mu nkino 26 amaze gutsinda ibitsindo 6, assist igera kuri 0. Nashobora mu bitsindo bigera kuri 10. Urakoze cyane. Imana iguhezagiye. Uno munsi yebwe kuraba navuze neza ati Jude Bellingham na Ardagire kuri no munsi mu masezesha kuri abiri yikwirikiranya biragara ko Ardagire ari mwiza gusumba Jude Bellingham
kuko ni kwa Carlo Ancelotti twemera neza. Carlo Ancelotti no munsi yari umumenyereza uvuga ngo agira ku makarite y'umukinyi, agira kuri wa mukino uvuga ngo ica mubonamwo pana kuduza urugero rw'umukinyi kanaka. Ivyo twabimubonye muno munsi. Ubu rero tugiye kuba turaba kw'izina rya Arbeloa. Arbeloa yaraje mu mugore wa Madrid aravuga ngo ngiye kuba mfata abaki bamwe na bamwe bo muri academy ya Castilla nabo baduge kore n'abana bameze neza aze kubakoresha nanza akarero kavuga ngo Aridagire kuri uwo munsi mu mugore wa Madrid ni umwana si umwana wo muri Casillas ariko n'umwana avuye muri equipe yitwa Fenerbahce ariko ari muri ya generation y'abana bakiri bato. Yego uno munsi genda urabe mu nkino zabo, genda urabe batsinda equipe yitwa Levante 2-0, genda urabe batsinda equipe yitwa AC Monaco 3-1, genda urabe bakina nino match batsinze ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu batsinda equipe ya Villarreal. Harimo uruhara rukomeye cyane rw'umwana yitwa nde Aridagire. Ari cyakino ngomba gusigura kivuga ngo uno munsi Alvaro Arbeloa ni wageze ko afata decision yiwe kuno munsi. Eske kuno munsi Jude Bellingham na Aridagire ni wahe mukintu nza gutangura mu kibuga. Ari cyane ngomba gusigura kivuga ngo twemeranye niza Jude Bellingham nari mu mugwi wa Madrid ntaza kugira ikibazo cyamaho umugwi wa Madrid bavuga ngo je ndi wa mukira zokuba mutitire nkuko twabikwande kwa Carlo Ancelotti. Ahubwo hageze igihe cyo kuvuga ngo Aridagire Jude Bellingham namwe uko muri babiri harageze uburyo bwo kugwanira ikibanza turabe mbega Jude Bellingham na Aridagire ninde yerekanye urugero ku rutundi mukinyi hamaze ko ndamukirisha. Uko ndabona bwana Ridike uranunga ni ka challenge gato. Ni sawa. Uko ndabibona ku ruhande rwanje hagati ya Jude Bellingham no Aridagire. Mwana wa mama Arbeloa ni umumenyereza mushisha muri equipe ya Real Madrid. Sibyo? Hari amazina usanga muri equipe nakunze ijambo rya Frank Gareth Bale we yavuze neza cyane. I Madrid ntibigusa kumumenyereza, ntibigusa kuba coach, ntibigusa kuba manager. Kumanaginga amazina ari muri equipe gusa. Hama ibindi bikaza kwikora. N'abakinyi bazo ko bagira urugero rukomeye, n'abakinyi bashaka guhindura match kujya ukwitira ugoye. Siko? Mon frère gusanga izina rya Jude Bellingham muri equipe ya Madrid. Siko? Ngo urisize kuri bench. Uri Arbeloa ngo wisunze nuko umwana bita Aridagire kara performinga neza. Ukirangiza ubwiza bwa Jude Bellingham ngo nuko uri umwana ari mwiza mu bwa playmaking role gukina neza ku nimero 10 bize bigushira mu kibazo. Hari izina wohindukira ukara kuri bench nawe ukamara marubwa kuvuti namusize hanze kubera iki. Siko ego birumvikana kugira rotation ukavuga ngo uno musi Jude ndamuruhurira birakaragara ko cyo ari kintu cyiza ariko kumenyesha Jude Bellingham ati ugiye kuba umukinyi wa kabiri inyuma y'ubuso bita Aridagire ani kibazo gikomeye meshereza mi iyo gestion iyo kugora umumenyereza bita Arbeloa. Ubundi bwana Robert sinzi ko wowe wabitawe cyane nagutawe neza uko nako nabivuga nakumvise neza icyo kuvuga nuko abavuze ati hageze umwanya wa umusore bita Aridagire n'umusore bita Jude Bellingham bahanganira umwanya onya ati ninde mwiza kurusha mugiye ba performance neza mu kibuga aho hantu nyene nkuko ndiko ndanabivuga neza cyari ko narabivuga neza kuba mu mugwi witwa Real Madrid. Equipe yitwa Real Madrid ni equipe nkuru novuga wanashaka mu equipe maze gutwara ibikombe 15 bya Champions League, irafite ibyo za La Liga zishaka muri 34 gutyo. Ni equipe utibwira ngo neza ngo jewe ndumukinyi yamaze kuba kwandika amateka mu mupira w'amaguru kuko no musigeze twemera neza naho Xabi Alonso hageze igihe cyo kuvuga ngo hari ukuntu bako baravuga ngo Xabi Alonso ari no yononye mu mugore wa Madrid ariko twemera neza tuvuge ngo mbega ko twabona mu mugore wa Madrid izina rya Vini Junior uwitwa Xabi Alonso avuga ngo uno musi baje ugatebe ntanguzi izina rya Rodrigo Goez. Izina rya Vini Junior twemera neza twibukanye sezo ya 2024 ryari izina rimaze kuba rishika kuri top novuga ngo ya kabiri yo gutwara Ballon d'Or. Warashaka habuza akantu gato cyane Vini Junior aze gutwara igikombe cyande agashime ka Ballon d'Or. Uno munsi mu mugore wa Madrid Jude Bellingham ntashaka gukora ikintu kivuga ngo warakoze nk'ivyo Vini Junior yakoze. Wewe Jude Bellingham nturakora ivyo yitwa kiramba pelote yakoze mu mugore wa Madrid. Uno munsi mu mugore wa Madrid twemeye neza Jude Bellingham ni izina rikomeye, ni izina rifite izina, ni izina rimaze kwandika umupira w'amaguru nikina bigaragaza. Ariko twibuka neza
nuno mumenyereza amenyereza equipe nationale y'Ubwongereza. Yego uno Thomas Tuchel yaravuze ngo no munsi muri equipe nationale y'Ubwongereza ntiturabona ko Jude Bellingham azoba mu mugwi w'umutitire mu mugwi w'Amade ko turafise abandi bakizi akomeye abo ba Morgan Rogers bafise aba Declan Rice barafise amazina atandukanye bisigura ko neza mu mugwi wa Madrid. Real Madrid no munsi baraba performance ya gitwere ntibaraba ivyo wakoze mu mugwi wa Madrid. Uno munsi Jude Bellingham niyaza kerekana performance nziza akaza gukora agakinana neza na attaque ya Madrid igizwe na Vini Junior, igizwe na Rodrigo Guler, igizwe na Kylian Mbappe, roterandi bakaba batandukanye uwitwa Arbeloa ntazotinya gukinisha mu kibuga. Ariko uno munsi umwana yitwa Ardagir niyaza kerekana ibintu bimeze neza nta kintu kimwe kizogutuma uwitwa Arbeloa amubwira ati wowe Jude Bellingham genda uruke gatoyi ndaza kuba ndaguha iminota y'ibiri nka 30 yo mu kibuga mugani yerekana performance nziza nta kizotuma witwa Jude Bellingham. Ariko hano hantu agenda kubwire neza n'urugamba rukomeye hagati ya Ardagir ndashaka sindi kuri manete ariko nashaka kwibinda ko ari ikibazo kimwe bwana Redick witinyishura birorosha. Turiko tuganira kuri Jude Bellingham so far currently ndiko tuganira muri kazoza turiko tuvugana ubunyene tumera nk'abasongora turiko tuvugana ubunyene mbega hagati ya Ardagir na Jude Bellingham. Arbeloa uravye ibiharuro by'abagabo bagera kuri 2 Arbeloa ninde utangoza mu kibuga niyo sije turiko turaganirako je nashaka umbwire mwijambo rimwe so far hagati y'abakinyi bagera kuri 2 hagati ya Jude Bellingham na Ardagir ninde yotangura mu kibuga nimero 10 mu gihe abakinyi bose bogaruka mu bibanza byabo bakisanga umusore bita Chouameni ari mu kibuga n'umukinyi bita Federico Valverde ku nimero 8 hagati Ardagir bita Jude Bellingham ninde bakinisha nimero 10 tutisinye ngo muri kazoza ngo bazokina kunuko mu bisanzwe Redick je ko namutahuye asa n'anabisiguye hariya nabisiguye byango yagerageje kuko yavuze ati uno musi ugarutse ukaraba kuri performance yatangwa na bano basore bagira kuri 2 ya Ardagir isa naho iri hejuru cyane gusumba ya Jude Bellingham kuko yatanze n'akarorero uno musi Ardagir amaze gutsinda ibisindo bigera kuri 3 assist kuri 11 umva afise uruhara mu bisindo 14 mu nkino 32 ariko Jude Bellingham mu nkino 76 afise ibitsindo bigera kuri 4 assist omega 3 nimba 6 na assist 4 assist 4 ibitsindo bigera kuri 6 umva afise uruhara mu bitsindo 10 bigaragaza iki rero nka nimero 10 we nimero 10 kinakenewe ko cyane nugukinisha bataka baba bari imbere yiwe mu gihe na Jude Bellingham ubona yuko mu bijanye no gukinisha bataka ari nyuma cyane kuko no munsi assist ziri ku ruhande runini cyane kwa Ardagir gusumba kwa Jude Bellingham. Ardagir niwe afise uruhara mu bisindo byinshi cyane gusumba Jude Bellingham. Je novuga ati rero namutawe muri ubwo buryo Ardagir ni mwiza cyane mu gukinisha abakinyi ariko Jude Bellingham we kuvijanye no gukinisha abakinyi umengo hari ukuntu atari mwiza cyane ni jambo rero hotangura Ardagir Jude akicara niko namutahuye mu nashaka nawe nashaka adume ambwiye ngo hotangura uyu setu nivyo nashaka ubundi nabisiguye sivyo nabisiguye neza doma kwizina nivyo nashatse kuba sinumusigurire doma kwizina nabisiguye ubundi iyo umuntu iri kuravuga ikintu erega batubwira arumva icyo umuntu ariko aravuga abo turiko turabwira n'abandi bavyumvise oya suko oya hari utoshaka kwitsa ariko basore mbwira ni Jude cyangwa ni uyu musore bita Ardagir doma ku rutoki eka je ndamutore yavuze Ardagir sawa rero urakoze nivyo nashaka kuba tubwira ibiharuro ivyo byavugiye Ardagir mu bisanzwe rero tunge tunava kuri ino sije ariko twonge tuninjire ibwina mu rukino na kuko navuze ati tumaze duhere ku bakinyi batanguye eske ni wari kwiye gutangura ku ruhande rwa Real Madrid mu gihe niba wari bakwiye gutangura abari bari ku gatebe canke abari mu mvune bo nibagaruka bizogenda gute byose byamaze kuba binasigurwa ariko twonge tuze muri urukino rero tunarucako tunyaragusa kugadusimbire mu yandi makuru hariya urukino usigurira utashoboye kugira amahirwe yo kuraba runo rukino rwa Real Madrid na Villarreal urukino rwagenze gute Real Madrid yorohewe hehe yagumiwe hehe ni hehe bategereza gukosora ni hehe hahindutse kuva tubona igenda rya Xabi Alonso bwana Robert so kurande rwanje kintu novuga ni kintu kimwe reka twemere ko buri equipe yatsinzura uravuga ngo mwakinye neza yego equipe performance neza ko buri equipe irondera 3 no gutsinda gutsindwa no kunganya ariko Real Madrid bikoze mu buryo bwiza muri cya kintu cyo gukora igikenewe babikoze neza baratsinda urukino yego ariko reka turabe muri mu buryo bwa dominance uburyo equipe yakinyemo equipe tuyize muri filozofi yo kuvuga ngo ni bakina jedo contre attaque si equipe ikina tic tac
Madrid kwirusha possession naco bitwaye yego kuko si vyayi vya possession mu rukino ho nabonye umengo bari no hejuru kuri possession bari hejuru ari 50 bari afite 59 Real Madrid Villarreal 41 neza cyane siko yego